abarundi iyo twumvise diaspora hari abantu bibaza ko diaspora ari Amerika, Canada, Australia n'ahandi oya. N'uri ngaho Kigoma ari Tanzania no mu diaspora. Sawa? Naho mu Rwanda. Naho mu Rwanda no mu diaspora. So rero kwitwa mu diaspora ntabwo bikugira kuba special. Yego. Oya. Yes, bakunzi Gaga Tech TV, reka ndabahe ikaze, ndabashimira mwese mukomeje kudukurikira, waba uri hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, waba uri no hanze yacu muri diaspora muri rusangi, ndababwira ngo big up sana. Ukaba utarakora subscribe, nigihe cya kugira ngo uyikore, ukaba utaragira bon, tuma hari abantu baraba ama emission, ntimugire partage, mugasanga partage ugize ikiganiro kirabwe numwe gishobora kumufasha canke ubundi kikamufasha muri rusangi. Ariko iyo ntabwo ikiganiro je nkunda kuvuga ngo don't give up, ushobora gukora ibintu ugasanga wacitse intege ushaka kubivamwo, ariko ntubivemwo kugire igihe utanguye kubivamwo niho biba bigomba kuryoha. Rero don't give up, komereza ngaho nyene ibintu bikomeze kugenda neza. Mwamaze kunyumva kuri micro mba ntari jenyene, bari kumwe n'umuyavite comme d'habitude. Umuyavite wanje uno munsi rero muramubona kuri kamera, n'umuntu yego kujye nyene mumubona shiramo sourire ni bon. Yes, tubahe ikaze. Amurakotse. Natangwe ni Dondora. Okay. Kwizina nitwa Steven Jaruhunga. Yego. Kwasanzwe bari muri diaspora gizina ndibaza ngira ngo nta numwe atarizi. Kiretse abana bato mugabo ku bantu bakuze bararizi. Ego hanyuma Okay. Steven Jaruhunga. Iryo zina umengo riragoye gatoya. Ni Kirundi. Ikirundi. Ari Kirundi kigoye, uretse ko ari Birundi bigoye. Bon, je mvuka Ibubanza. Aho bita mu Kajeki. Yego. Kuvuga na Barundi. Rero nta kava mahanga abayo canka akomokayo. Rero kandi nkaba napfutse ku Murundi. So umuganwa usanga ari mara waganwa. Okay, watangwe twidondora, ariko abantu baba bafite amatsiko yo kumenya ngo mbega Steven Jaruhunga ninde, numuki, kweri ko bamutumiye aje kutubwira ibiki, ibintu nk'ivyo ni byantu baba batanguye kwibaza babonye mu mfite wacu. Okay, bon, kwanza ndabashimiye cyane kuba mwafasha kanya ko kuza kumviriza icyo nipfuza kushikiriza, ariko kandi kugira ngo nawe ko baradukurikirana nabo bumve kandi bamenye. Yego. Jewe nkuko mubizi usanzwe ndi umwe mu bagize diaspora ndundi ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abenshi bazi nka BDUSA. Yes, BDUSA. BDUSA ni kuvuga ni Burundian Diaspora in the United States of America. Mugabo muri uyu mwanya nkaba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ego kandi aha naho nsanzwe ndafite umuryango, nkongera nkarangurira imirimo yo kwiteza imbere. Ego. Muri rusangi nibyo. En général iyo abantu bari muri diaspora umengo bakunda kuvuga ngo be bashaho umuntu kwereka yaje mu Burundi kubera ko uhari jo kamenga ubuzima buryoshe muri Amerika. No. Kwanza umaze kuba witwa Umurundi, icyo tumutaza mu Burundi ni giki? Ahubwo benshi baba n'abari ngaha 80% y'abari ngaha bo bahavize umunyeti bagende, so babona barashitse kuri airport. No, ko no kwihenda. Kuko twebwe tubaye mu mahanga imyaka myinshi. Yego. Turamaze kubona ibintu n'ibindi bitandukanye. Kandi nk'abantu bakunda, nk'abantu b'ingenzi. Yego. Uriga. Kuvuga uko ufatwa uri wanyu si kufatwa uri mu mahanga. Oya. Kwanza cyambere imico ntimuhuza. Twe ngaha turajya ubugari ngaha mu Burundi. Kuko muri Amerika nta munyamerika uzosanga ariko arajya ubugari. Uzosanga ariko arajya ubugari ni wa undi nawe yatembereye akaziza kwiga iyindi mico itandukanye na ya mico yiyo. Yego. So rero urumva muhira hamari muhira. Cyane. Uko byogenda kose. Yego. Ntigato kumva rero impamvu abarundi baba bose bashaka kugenda ngira bibaza ko ubuzima buriyo busumba ubwo ngaha mu gihugu.
urashobora kubyibaza uko mugabo ngarutse bangahe bafise amazu bubatse ngaha mu gihugu cy'u Burundi bari hanze bari ngaha nyene mu Burundi atigeze asohoka u Burundi yarubatse inzu yiwe ya 300 millions 400 millions byagenze gute atigeze aje hanze yego yarakoze umva yarakoze hama mu nyuma biragenda neza chure ndibaza murayifise ngisi niyo nyene yego mwavuze ko muri organisation ya BDUSA yes ikorera ngaha mu Burundi mugabo ikafite icicaro nibaza muri Amerika ego twarumvise muri assemblée générale yabaye la fois passée mu minsi iheze bariko baravuga ingene byagiye biragenda ingene zagiye zirabamwo mugabo abantu ntibamenye ukuri guhagije mugabo mwebwe nibaza nko abantu bavuzwe cane muri iryo hungabana canke iryo yuko kutagenda neza kw'ivyo mungira ngo mwari mwasize mu masezerano kuva mugitangura mwavuze ngira mufise amakuru ahagije mbega abantu batazi BDUSA yatanguye ryari yatanguriye hehe kuvuga BDUSA yatanguye kuja ahabona mu 2019 mu mpera mu kwezi kwa 11 yego ku 10 hagati yaho hanyuma uwo bita Samuel Ndayiragije we kubera yarari umwe mu bagize iciyumviro kuvuga sinovuga ngo niwe yatanguje iciyumviro mugabo numwe mu bagize iciyumviro ca BDUSA hanyuma arahamagarira abarundi bari muri diaspora cyane muri Amerika kumva umugambi no gutahura kandi abantu barabyitabiriye cyane yego harabaho amatora yo gushiraho indongozi mfata kibanza harabaho inama kaminuza yo gushiraho indongozi biciye mu mwumvikano kandi ibintu byari bihagaze neza yego mugabo nkuko muzi abarundi iyo twumvise diaspora hari abantu bibaza ko diaspora ari Amerika Canada Australia n'ahandi ya n'uri ngaho Kigoma ari Tanzania no mu diaspora sa naho mu Rwanda no mu diaspora so rero kwitwa mu diaspora ntabwo bikugira kuba special yego oya ubwo muri wa wundi nyene ahinduka miriye gusa basi bon akaranga mutima k'umuntu hariho umuntu ashobora kuvuga ati ibya kera ndabivuyemwo ngo mba njane n'ibiri imbere yanje muga hakaba n'abandi bagomba kuguma muri ya mico yabo nyene abo rero n'abantu batandukanye ari navyo byagize ikibazo muri diaspora ndundi yo muri Etats-Unis ariyo BDUSA no kuvuga rero undavye ukuntu abantu bari bayitabiriye yego n'ahantu uyu munsi iri hari igihe njyama nka buri tiro nkibaza ntibyagenze gute yego ingene yatanguye naho igeze uyu munsi ni ibintu bidasiguritse na gatoya yego kuvuga ibibazo byaraciyemwo mugabo habura uwemera ikibazo umwe wese yagomba kwama yerekana ko ari perfect ko ameze neza gusumba uwundi uwundi akagomba kwerekana yuko amakosa ariko aratuma diaspora idashobora kugira imbona kazoza bitava kuri we mugabo biva ku wundi bica bituma rero kugeza n'uyu munsi BDUSA iriho kwizina mugabo mu bikorwa no mu ngiro ntayiriho yego nuko nashobora kubivuga wowe nk'umuntu yatanguranye navyo bon dimo watanguye inyuma jewe naje inyuma kabiri muri round ya kabiri yego